Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba tugira ngo tubashikirize y'ibiriko birabera muri CNDD-FDD bishobora gusiga bisambuye igihugu c'u Burundi. Abagumyabanga batari bake bagarutse ku rupfu rwa Generali Adolphe Nshimirimana ndetse bagira abategetsi bakomeye barwagiriza muri CNDD-FDD, ndetse amakuru adushikira akaba yemeza ko ibintu byaba bigiye gukomera cyane kubera ko abagumyabanga cyane cyane abakomeye barwanye muri CNDD-FDD barahiye bakarengwa bakavuga ko igihe batarabona umuco ku rupfu rwa Generali Adolphe Nshimirimana badashobora kwihangana, mu gihe bigaragara neza ko ababigizemwo uruhara bahari kandi bari mu bakomeye cyane muri CNDD-FDD. Abishe Generali Nshimirimana na Generali Kararuza ntibafashwe. Ibi ni ibyatangajwe na Generali Arengiyome Bunyoni mu rubanza rwiwe, aho yagaragaje ko abishe Generali Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa. Ibi akaba yarabitangaje ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu 2024, aho yari mu rubanza yagirizwa gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Nawe icyo gihe akaba yarahise amena ibanga rikomeye cyane, aho yavuze ko abishe Generali Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa kandi ko byakozwe n'inzego z'umutekano. Ibi akaba yarabivuze agaragaza ko impamvu yahunze urugo rwe Murantunga si igihugu, yahunze urugo rwe kugira ngo aticwe nk'uko hishwe Adolphe Nshimirimana. Ibi bikaba byarababaje abagumyabanga batari bakeya, ndetse benshi bagahita babona ko byose byakozwe n'ubutegetsi, kuko Generali igihe Nshimirimana yicwa yari mu nzego z'umutekano, dore ko ari wari uhagarariye igipolisi mu gihugu. Birumvikana neza ko amabanga yose ayazi kandi yashatse ko abarundi bose bamenya ibyabaye. Ni byinshi twabateguriye ku rupfu rwa Generali Adolphe Nshimirimana, aho tuza kubereka ibinyegezwa ndetse tukaza kubereka ibintu bitangaje byaranze uru rupfu, ndetse bikaba ari ibintu bigiye gutuma ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugera ku iherezo, kuko abagumyabanga batari bakeya bararakaye cyane kubera impfu z'abategetsi bakomeye ndetse babakundwa mu gihugu. Biboneka neza ko hari umutegetsi ukomeye muri CNDD-FDD ubu byihishe inyuma. Ku igenekerezo rya 27 ukwezi kwa gatanu 2024, Generali Arengiyome Bunyoni yarabajijwe icatumye ahunga urugo rwiwe igihe inzego z'umutekano zari zije kumusaka mu ijoro ry'uwa 16 rishira wa 17 Ndamukiza 2023. Yongeye abazwa uwamuburiye. Bunyoni yishuye ko yaburiwe n'abantu babiri. General de Brigade Emmanuel Ndayiziga yamwandikiye message na Liyetona General Silas Ntigurirwa yabimwibwiriye. Bunyoni yanasabye ko abo bajenerali babiri barengutswa bakabazwa nabo ingene baburiye umuntu bari bazi ko ashaka gutembagaza ubutegetsi. Sinari kurindira ngo nicwe. Bunyoni yasiguye gutya impamvu yaciye anyegera. Generali Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego kandi ntibigeze bafatwa. Generali Atanazi Kararuza yarashwe n'abantu bambaye umwambaro w'inzego z'umutekano kandi ntibigeze bafatwa. None ni jewe nka Generali de Police nari kwigereza ko abajenerali babiri bamaze kumburira ko hatanzwe itegeko ryo kundasa mu gihe bari kuba bahejeje kunsaka. Ubutumwa buhambaye: abishe Generali Nshimirimana, abishe Generali Kararuza ntibafashwe. Hari abasirikare n'abapolisi bamaze imyaka 9 mu nyororo bazizwa ko aribo bishe Generali Adolphe Nshimirimana, ariko biraboneka neza ko batigeze bamwica nk'uko Generali uruhagarariye igipolisi yabyivugiye, akavuga ko rwose atari bo bamwishe. Bamwe n'abandi mu bagumyabanga byatumye bagerageza kwibaza ndetse batangira kubona ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD burimwo ikintu gikomeye cyane kandi giteye ubwoba. Generali Adolphe Nshimirimana yoba yari azi ko yimirije kwicwa.
ese ni ukubera iki bamwishe, ni bande bari kugira inyungu mu rupfu rwiwe? Kubera iki Generali Arenguiyome Bunyoni yasobanuye ko byakozwe n'inzego z'umutekano ndetse akerekana ko abishe Generali Adolphe Nshimirimana batigeze bahanwa. Iki ni ikibazo gikomeye cyane abagumyabanga batanguye kwibazaho, bakabona ko ibintu bigomba gusobanuka, abakoze ayo mabi bagahanwa byanze bikunze. Mu nkuru nabahaye kuri no mboneshakure, aho hari haciye imyaka 9 Liyetona Generali Adolphe Nshimirimana agandaguwe, narababwiye ko hari amabanga atangaje naganiriye na bamwe mu bari begereye Perezida Nkurunziza. Narababwiye ko igihe cyo kuyashira ahabona kitaragera. N'ubu niko biri kubera ayo mabanga hari abo yashobora gukwegera. Amakuru ngira kubasangiza hano yavuye kuri umwe mu bagenzi b'umuhisi avuga ibyo yabonye byamutangaje umunsi imbere y'urupfu rwa Generali Nshimirimana be no ku munsi yiciweko. Adolphe yambwiye ko amaze ukwezi abizi ko bagenzi be bashaka kumwica. Nk'uko byama kuri no mboneshakure, ntitwigera tuvuga uwaduhaye inkuru kugira ntitumukwegere. Uwaduhaye iyi nkuru yatubwiye ko ku igenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani 2015 yagorobereje ku kirabo iwabo w'abantu ca Adolphe Nshimirimana. Ico gihe yari afise ubutumwa yarungikanywe na kimwe mu bihangange by'ico gihe, ntiduvuga izina. Yamubwiye ati ndagusabye ubwire Adolphe ko bagira bamwice, kandi ko ingingo yafatiwe mu bakomeye cane. Jewe ntiyobyemera ndabimubwiye, ariko wewe arabyemera. Mubwire basi aze ariyunguruza muri rya jipe Blende. Waduhaye inkuru yavuze ko hari haciye amezi make Generali Adolphe Nshimirimana ahaswe kuraswa mu Kamenge. Kuva ubwo Perezida Nkurunziza yoba yari yahaye amajipe y'umutamenwa Brenda abategetsi batatu, barimwo Adolphe Nshimirimana na Arenguiyome Bunyoni. Bunyoni we yari yaciye yongereza umutekano wiwe, yongeramwo izindi modoka muzimugendanira. Abo bandi bose baciye batangura kugendera muri izo jipe. Adolphe Nshimirimana we yayigenderamwo mw'ijoro gusa atashe. Ku murango yabandanije kugendera muri Community de Bocabine. Waduhaye inkuru yatubwiye ko byamugoye guha ayo makuru Adolphe Nshimirimana uwo mugoroba. Yari yicaye mu kirabo iwabo w'abantu, ariko asangira agacupa n'abantu bane. Ntidushimye kubatomora. Uyu muntu yaranamubwiye ko amukeneye cyane, ariko aguma yiyacariye muri ba bantu. Yaratinze aramuronka wenyine, aramuha ya makuru ndetse amwereka uko ibintu byifashe byose, amubwira aho ibintu bigeze ndetse n'ikigiye gukorwa ako kanya, ndetse agaragaza ko ibintu aho bigeze rwose ari habi cyane, ndetse amubwira ko agira yicwe, ndetse amubwira ibintu byinshi bitangaje binakomeye. Ntago byamutunguye na gatoya, wamengo yari amaze igihe abizi. Waduhaye inkuru yatubwiye ko byamugoye guha ayo makuru Adolphe Nshimirimana uwo mugoroba. Yari yicaye mu kirabo iwabo w'abantu, ariko asangira agacupa n'abantu bane. Dushimye gutomora amazina yabo. Uyu muntu yaramubwiye ko amukeneye cyane, ariko aguma yicariye muri ba bantu. Yaratinze aramuronka wenyine, aramuha ya makuru. Wa muntu yatubwiye ati naratangaye cyane, yanyishuye ngo niho ukibyumva, ndabimaranye ukwezi. Uko namubonye wemengo yari amaze kwakira urwo rupfu, yari arindiriye isaha yarwo gusa. Narumiwe. Uwo mugoroba iwabo w'abantu Adolphe Nshimirimana yari arindiriye n'abantu benshi cyane cyane abari bakeneye ibiti. Perezida Nkurunziza yari yemereje gutangura ikiringo ca gatatu. Hari benshi bariko barisabira bafata ko Adolphe abavugiye bica bikunda. Abo bantu Adolphe ntiyabakiriye. Hari bamwe bahisemwo kurara iwabo w'abantu kugira bazomuronke bukeye mu gatondo agarutse. Igitondo cyo kuwa 2 ukwezi k'umunani 2015 cari igitondo c'ibiturwa, wamengo imvura ishaka kugwa.
ariko hari muke. Aho yari iwe mu Kigobe, Adolphe Nshimirimana yari yagumye ahamagarwa kuva mu gatondo ka kare n'abavuga ko bamurindiriye iwabo w'abantu. Hari abo we nyine yari yaraye asabye ko bazindukira iwabo w'abantu ngo babonane ibyo abatuma. Hari abandi bari bamukeneye ngo abasabire ibiti muri leta Perezida Nkurunziza yari agiye gushinga. Adolphe yavuye aho yaba mu Kigobe hafi isaha 2 z'igitondo azi ko agiye iwabo w'abantu, aca aja ahandi hantu kubonana n'abandi, hanyuma akaca anyaruka ku kirimba kwa Perezida Nkurunziza kumubwira ibyo yaganiriye n'abo bose. Hano harakenewe amatohoza yimbitse ku bijanye n'uyu mubonano yategerezwa guca ajamwo ku kirimba. Adolphe Nshimirimana yavuye muhira abateguye kumwica bamubona, afata ibarabara riva mu Kigobe uciye imbere y'ambasade y'Abanyamerika, hanyuma yinjira ibarabara ry'uwa 28 Munyonyo, aca imbere y'ibitaro Royal Caridi. Yari yicaye imbere muri communite Toyota Hilux double cabine yirabura, yicara iruhande rw'umushoferi wiwe yitwa Sanford. Inyuma yari afise abapolisi babiri bajejwe umutekano wiwe. Hari ayandi masoko avuga ko inyuma hoba hari abapolisi babiri. Isaha 2:20 imodoka izanye Adolphe Nshimirimana yari igeze aho kwibarabara rya 28 Novembre yahurira n'ibarabara rya Mwambutsa igabanya umurindi kugira ikate iduge iwabo w'abantu. Ako kanya nyine hashitse iyindi kaminite double cabine yera irimwo abasirikare 6 bambaye ibintu bibanyegeza mu maso. Bari bafise ibikoho bikomeye nka lance roquette na za mitrailleuse. Iyo modoka ishika ihagarara imbere yarimwo Adolphe Nshimirimana, gutyo iyabuza kubandanya. Mu kanya isase roquette iterwa imodoka ya Adolphe irayihusha. Abandi bafise mitrailleuse batangura kurasa. Iyindi roquette yo igema ya modoka. Adolphe Nshimirimana agerageza gusohoka aca araswa mu mutima aba arapfuye. Umushoferi Sanford yaza yarashwe yapfuye. Undi mupolisi yitwa Ciza ari inyuma nawe nyine yahisize ubuzima. Abasigaye barimwo uwitwa Muvuduka barakomeretse. Igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana ryari ryateguwe bikomeye. Icyo gitondo imbere y'uko araswa, abantu bambaye umwambaro w'abacungera umukuru w'igihugu bari batonze kwibarabara nk'uko bigenda iyo umukuru w'igihugu agira arengane. Bamwe bari bafise ibikoho bikomeye. Imodoka zine ntizariko zirarengana. Inyifato zitangaje mu bakoze b'iperereza. Uwaduhaye inkuru yavuze ko icyo gitondo yabonye inyifato zitangaje muri bamwe mu bakozi b'iperereza. Yagize ati tucumva ko Adolphe ahejeje kuraswa, twararondeye Kazungu Joseph Mathias Niyonzima turamubura. Amatelefoni yiwe yose uko ari 3 yari azimije. Yagiye kuboneka ku mugoroba avuga ko telefoni ziwe zari zagize ikibazo. Tugeze mu iperereza Nkoroka yaboneka ataco bimubwiye ibyabaye. Hari abakunda kuvuga ngo Adolphe yasohotse imodoka ariko ararasa, ariko sibyo. Ubundi hariho inkoho Karashi AK-47 Adolphe yagendana ahantu hose yabari. Ni inkoho yari yavanye ku rugamba. Ari mu modoka, iyo nkoho yaba iri hagati y'amaguru, ariko umunsi apfa iyo nkoho ntaho yari afise. Hariho ujejwe kumugendanira umubrigadier yitwa Blaise. Mu busanzwe uyu yari umuntu bamarana nawe ico gitondo ntibari kumwe. Blaise yavuze ngo bari guhurira iwabo w'abantu. Mu bisanzwe uyu yari umuntu bamana nawe ico gitondo ntibari kumwe. Blaise yavuze ngo bari guhurira iwabo w'abantu. Bamubajije iyo inkoho ya Adolphe iri, yishuye ko yari amaze igihe ayitanze ngo bayihe abari muri Kiriba Orders mu buseruko bwa Kongo. Nta numwe yatahuye ingene inkoho ya Adolphe ariyo yatanzwe gutyo. Umuntu arabye ibyabaye arabona ko ari urupfu rwateguwe mu butegetsi. Nta matohoza y'ukuri yigeze abaho. Nk'uko byama mu butegetsi bwa CNDD-FDD, nta matohoza y'ukuri yigeze akorwa ku igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana.
uyu muntu yatubwiye ati turi benshi dufise ico tuzi mu byabaye uyu munsi ariko nta n'umwe yigeze abitubaza sinahura ingene abatohoje batarondeye nk'abo bose bari barindiriye Adolphe iwabo w'abantu akaraba ko bamwe ataco bari bazi birashoboka ko hari abari bamusabye umubonano kugira ategerezwe guca mu kibanza yarasiwemwo imibonano yose yari afise yari ikwiye kwigwa n'abatohoje inyifato za bamwe mu bakozi b'iperereza zari zikwiye gutohozwa neza biraboneka ko bamwe bashobora kuba bari bazi umugambi wo kwica Adolphe Nshimirimana inyifato zitangaje mu matohoza inyuma y'urupfu rwa Generali Adolphe Nshimirimana Perezida Nkurunziza yatanze indwi imwe gusa ngo abamwishe babe bafashwe inyuma y'iminsi 6 gusa Procureur General de la République Valentine Bangorikonda yatangaje ko abarashe Adolphe Nshimirimana bamaze gufatwa ko hari hakironderwa ababatumye n'ibyo hari umurwi w'abasirikare n'abapolisi batoyi bafashwe bagirizwa ko bishe Generali Adolphe Nshimirimana ariko byaragoranye ko habaho urubanza rwabo imyaka yaraheze abafunzwe bataburana iyo bishitse hakabaho uboneka ko afise ibyazi yafatwa akicwa n'iperereza Fokode yaratohoje ku bantu babiri biboneka ko hari ico bari bazi umwe yaranyurujwe n'iperereza aburwa irengero uwundi yasohowe ibohero rya Gitega aricwa biboneka ko ubutegetsi budakeneye ko ufise ico azi aja mu rubanza ahubwo aricwa parike byarayinaniye kwerekana uruhara rw'abafashwe kugeza ubu urubanza rwabo ntirurahera bamwe Valentine Bangorikonda yavuga ngo baracaronderwa ngo nibo bategetse iryo gandagurwa byahereye ngaho yabivugiye nta numwe yasubiriye kuronderwa aho yaburana Generali Arengiyome Bunyoni twabibabwiye ko yavuze ko abishe Generali Adolphe Nshimirimana batigeze bafatwa yavuze kandi ko igihe wenyine ahunga baje kumusaka yanse kwica nka Adolphe Nshimirimana amajambo asa n'ayasigura ko ubutegetsi bwiciye Adolphe Nshimirimana Adolphe Nshimirimana yari afise abansi mu mpande zose mu batavuga rumwe n'ubutegetsi mu butegetsi bwa Nkurunziza mu makungu urupfu rwiwe rurashoboka kuba rwakozwe ko n'abantu bo mu mirwi yose nk'uko dukunze kubivugako amwe mu makuru dufise twahawe n'abari begereye Perezida Nkurunziza ntituragera kuyavuga kugira ntitukwegere abayaduhaye muri iyi nkuru twaberetse aho ibintu bigeze ndetse tubereka n'agashavu abagumyabanga bafise muri no minsi aho batekereza ko byose byaba byarakozwe n'abategetsi bakomeye ndetse andi makuru menshi akaba avuga ko muri abo bategetsi bakomeye babikoze harimo na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwe akaba ariyo mpamvu ibintu bitoroshe na gatoya muri CNDD-FDD ndetse akaba ashobora gukurikiraho ikintu gikomeye cyane ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu mudahwema kutwereka ko mukurikira amakuru n'ibiganiro ducisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV ibihe byiza nibyo ndabipfurije